irerekana ingene amabi menshi muri aya tuvuze yakozwe n'iperereza ry'igisirikare rifatanije n'umugambwe CNDD-FDD kuva aho Reverien Ndikuriyo atanguriye kurongora uwo mugambwe. Rero aho kiri naha abo bategetsi harimwo na Buramatari baciye bavuga ngo abantu bose bari hakurya y'uruzi bita Sango ngo bari mu ishamba cimeza ngo bahawe amezi 2 babe bavuyeyo. Buramatari ubwiwe ntahazi kuko n'umunsi ajayo yaciye aho bita Imukungu biranka ko arenga hejuru ngo abone aho bita mu Gasaka. Nasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Turi kwigenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2023. Turi kuw'Imana mwese ndabipfurije umunsi w'Imana mwiza. Tugiye kubashikiriza amwe mu makuru ariko aravugwa cane. Turaza kubabwira yavugwa muri politike, nkuru zivugwa mu mutekano hagati y'akazi na muntu, butungane n'ibindi bavyagiye biragaruka ko mu kibano n'andi tuba twagiye turatohoza mu masoko yacu atandukanye. Haraciye amezi 2 Ferdinand Nyandwi batazira Kambayingwe yishwe. Burya yazize iki? Urupfu rwiwe rupfana iki n'inyuruzwa rya bagenzi biwe? Amatohoza yari yemewe ageze hehe? Nibihe vyigwa dukura mwigandagurwa rya Kambayingwe? Inyishu muyisanga muri iyi ncamake y'amatohoza yakozwe na Fokode. Kadukurikire Pacifique Ririnazwe akaba ari warongoye ishirahamwe Fokode. Haraciye amezi 2 abarundi bumvise igandagurwa ry'umunyagihugu wo mu Kirundo yitwa Ferdinand Nyandwi batazira Kambayingwe. Uyo akaba yatawe mu mutego n'umukenyezi yitwa ko ari umugenzi ariko yakorana n'inzego z'umugambwe CNDD-FDD. Bamuhenda ngo abazanire umufuko w'amakara, maze ageze mu kibanza bavuganye ko bahuriramwo asanga ategerewe n'umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Kirundo Abera Hishakiye, asanzwe avuga mu mabi atari make, umukuru w'umugambwe muri yo ntara be n'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Kirundo. Abo rero nibo bamufashe bamutwara hirya gato barahondagura gushika Ferdinand Nyandwi arahasiga ubuzima. Mu nyuma baza kwadukana yandi makuru avuga ngo bari bamusanganye inkoho ngo anyegeje mu makara. Mbega none ko amakara yarayazaniye uwari kumwe nabo bantu nyene, iyo nkoho yari kuca yishirahe? Muri ico gihe vyumvikana ko nimba hariho inkoho mu mufuko w'amakara ko bamuhaye uwo mufuko aribo bari bayinyegejemwo kugira ngo baronke aho bamukura ngo bamwice. Ico abarundi batamenye muri ibi bintu nuko iyitwa rya Ferdinand Kambayingwe riri mu murongo muremure w'abandi bantu benshi bakorana nawe, nabo bari basangiye ivyumviro, bari bamaze igihe baza baranyuruzwa bakabugwa irengero ryabo. Akarorero kabo bantu twatanze muri raporo twasohoye no munsi ni nk'inyuruzwa rya Pasitori Dominico Nduwimana yafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi, afatwa n'iperereza muri Nyakanga 2021. Inyuma yiwe haciye hafatwa uwundi mugenzi wiwe bakorana nawe afatirwa ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza, akaba ari uwitwa Eric Ntunzwenimana, yari umukuru w'urwaruka rw'umugambwe CNL muri komine Gatara. Haciye ukwezi kumwe, ukuva mu kwezi kw'icumi muri 2021, haciye hafatwa abandi bagabo 4 bari basanzwe bakorana na Bakambayingwe. Abo nabo ni uwitwa Gaspari Havyarimana yafatiwe hafi ya Kopeke ya Kayanza, n'abandi bagabo 3 bari baherutse gusohoka amabohero atandukanye. Abo nabo barimwo Revis Ndayisaba ava muri komine Gishubi mu ntara ya Gitega, harimwo Thierry Ndihokubwayo ava muri komine Musongati mu ntara ya Rutana, be na Desire Maniragaba ava muri komine Busiga mu ntara ya Ngozi. Muti none bano bantu bose bari bahuriye kuki? Mu matohoza twakoze twasanze bose ari abanywanyi b'umugambwe CNL, ariko kandi dusanga
hariho ikindi gikorwa ca politike bari basangiye, aho bariko barashinga umuhari wabo wa politike bakoranye n'indongozi yabo, umuntu twasanze aba mu gihugu c'Ububirigi. Raporo twasohoye uno munsi irerekana ingene amabi menshi muri aya tuvuze yakozwe n'iperereza ry'igisirikare rifatanije n'umugambwe CNDD-FDD kuva aho Reverien Ndikuriyo atanguriye kurongora uwo mugambwe. Nk'akarero kerekana uko gufatana kw'iperereza n'umugambwe ni ingene nk'ifatwa rya Eric Ntunzwenimana mu Kayanza yahagaritswe n'abapolisi bacungera ikimodoka cyo kuzimya umuriro kijya bita kizimyamwoto mu Kayanza, bakaca bamuhereza umukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara Ferdinand Habimana. Uyu nawe amucisha ku ngoro y'umugambwe, abona kumanukana i Bujumbura, aho amatohoza yacu yerekana ko yaciye amushira iperereza ry'igisirikare. Akandi karorero umuntu yogaruka ko nibi byabaye mu Kirundo, aho umuntu azira abandi batwawe n'iperereza ry'igisirikare, nawe yahavuye atega umutego n'abarongoye umugambwe mu ntara ya Kirundo. Raporo twasohoye kandi yashimitse kwerekana ingene kuva Perezida Ndayishimiye yafashe ubutegetsi habandanya ibi bintu bikomeye byo kunyuruza abantu bakaba uburengero n'ibi byo kubagandagura, kandi ababikora ntibigere bahanwa. Uko kudahana twagushimitse ko aha tukerekana nk'akarorero k'ibyabaye kuri Ferdinand Nyandwi batazira kamba y'ingwe, aho umukenyezi wiwe yabishikirije umushikiranganje wa mbere Gervase Nderakobuca, abivuga icese abantu bose bumva, ariko Nderakobuca mu kumwishura ntiyigera acishamwe ikintu cy'amatohoza canke ibijanye n'ubutungane. Nyabona mubwira ko ari kuja kwabura amatari, akaba ari bamusigurira ivyabaye, kandi kuva ico gihe gushika ubu abishe kamba y'ingwe ntibarahanwa. Akandi karorero ka nyuma twatanze ni ingene nk'abo bakozi bo mu iperereza ry'igisirikare bagiye banyuruza abantu muri 2021, bose baciye bahabwa amabanga ahambaye, abandi nabo baca barungikwa muri Somalia mu bikorwa byo kugarukana amahoro, ibiboneka nko kubashimira ku mabi bari bakoze muri 2021. Pacifique nini nahazugwe Rukambasi, abanyagihugu basaba buramatari ngo zirazana kubagendera bamuture ikibazo cabo. Hari abanyagihugu baba mu mitumba iri hagati ya komine Nyanzarake na komine Vugizo ni mu ntara ya Makamba, bavuga ko bariko bararenganywa mu gihe baherutse guhabwa amezi 2 ngo babe bahimutse. Bidoga ko atabura amatari wa Makamba arigera ashika aho baba ngo amenye ikibazo cabo. Bipfuza ko buramatari Françoise ngo zirazana yohishikira. Umwe muri bo akaba yanditse ati: mwaramutse neza, je ndi umunyagihugu wo muri province Makamba, komine Vugizo, zone Mpinga, ni umusozi Kagege. Nashaka mudufashe gushikana iyi nkuru hejuru. Aho Ikagege hariho ahantu komine Vugizo ihanira urubibe na komine Nyanzarake, hari ishamba cimeza rya Rukambasi. Hariho rero abantu bahoze baba ku mubari w'iryo shamba, kandi sina hafi yaryo na gato. Kuva kera ngira ngo mu myaka ngira za 1930 canke 1940, amatohoza akozwe neza, haracariho ababizi. Muri za 2014 kuduga hariho abantu bandi bagiye baraza baregera ku misozi iri muri iryo shamba. Abo rero abajejwe ibidukikije bama baje kubirukana, bakarasa, bakabakubita, ndetse kenshi bakanabakomeretsa. Ikibazo rero aho kiri naha, abo bategetsi harimwo na buramatari baciye bavuga ngo abantu bose bari hakurya y'uruzi bita Sango ngo bari mu ishamba cimeza, ngo bahawe amezi 2 babe bavuyeyo. Buramatari ubwiwe ntahazi kuko n'umunsi ajayo yaciye aho bita Imukungu, biranka ko arenga hejuru ngo abone aho bita mu Gasaka kugira amenye ukuri. Je mfise imyaka 40, sokuruza yapfiriye Ikagege,
sokuru uko nyene, data uko nyene, kandi nabo mu Gasaka Rukambasi haba abantu kiretse abo bahaje kuva muri 2014 kuduga. Gasaka ahanini isa niyigaburira Kigwena, Mukungu na Buheka. Abantu baho bararima bakimbura bakagerageza kwibeshaho atawuja gusega. Buramatari yahahora yitwa Gadi yararungitse intumwa irahagera. Ico gihe yarungitse umuhanuzi wiwe yitwa Gerard. Mbere mu minsi iheze yari musitanteri wa Vugizo. Gerard ahageze niho yabaza abo bajejwe ibidukikije ati nyereka hamwe mwahora muvuga ko ari mw'ishamba atamihana ihari. Baramaramaye babura ico bavuga. Niho hafatwa ingingo ko bazoza kwerekana ahitwa ha leta. Ni ukuvuga abo banyagihugu abanyagihugu batokwigera barenga, ariko abo bategetsi vyarangiye bataje gushinga izo mbibe. Gerard yari yagiye amenyesheje ko bazovyiga neza bagashinga uruzitiro rw'ishamba cimeza. None Buramatari Françoise ngo zirazana ngo atanze amezi 2 atabanje no kuza kuharaba ngo amenye abo ariko arafatira ingingo. Uravye inzara iri mu Burundi n'abimuwe n'imyuzurira, inzara iriko irabicira aho basizwe. None bongere ko abagira birukanwe bava mu twabo batekanye kandi barenganijwe. Turasavye nyakubahwa umushikiranganje w'ibidukikije abimenye adutabare, bibaye ngombwa na Sebarundi abimenye, kuko we ndazi aranahazi neza. Niyo hava avuga ko mu Gasaka imbere ya 2014 atabantu bahaba. Kuri iyo foto tubahaye urwo ruhande mubona rurimwo ingongo umenga harimwo n'amabuye, nirwo rwa Nyanzarake, ihera hejuru yaho bita Imukungu ikaduga kugera ku rubibe rwa komine Vugizo. Urwo rundi ruhande rurimwo ivyatsi bitoshe nirwo ruri muri Vugizo. Musi y'iyo misozi hariyo imihana myinshi cane, n'ahantu hamera rwose kandi hamera rwose bita mu Gasaka. Aho hejuru naho mu maplateau hariyo imihana y'abantu bahabaye kuva kera co kimwe naho mu Gasaka. None ngo bahawe amezi 2 babe bavuyeyo, boca baja he? Nimba leta ifise umugambi wo kubimura yo barangira ahandi baja, ariko mbona nawe yagiye yimura bariko bicirwa n'inzara aho babashize. Turasavye dutangire buno butumwa ku mbuga zose, kumbure vyoshikira abategerezwa gufata ingingo bikadufasha. Ubu butumwa bw'abanyagihugu burumvikana. Buramatari Françoise ngo zirazana yo kwishikira aho hantu akabonana n'abanyagihugu bakamusigurira neza ikibazo cabo. Mushikiranganje Santusi Niragira ajejwe ibidukikije nawe nyene yohagera maze bagashiraho uruzitiro rw'ishamba cimeza ya Rukambasi, rigakingirwa batibagiye inyungu z'abanyagihugu. Ngayamwe mu makuru yaragezwe yavugwa cane. Wifuza kuraje amambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi, fyonda kuri subscribe dushira ku inkuru ikagushikira mu bambere.